kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikibazo c'abana baba mw'ibarabara nikikiri kinyegezwa mu makarti atandukanye hagize igisagara ca Bujumbura cyo kimwe no mu bisagara bindi by'igihugu. Naho leta rero n'amashirahamwe yakorana nayo bagerageza gukura abo bana mu mabarabara gushikura munsi nta muti uraboneka. None biracashoboka ko abo bana bakugwa mu mabarabara burundu. Inyishuri muri kino kiganiro kw'isoko mukabambwira mugishikizwe na Joe Bertrand ngenda kuri yo kazi. Baracari benshi bibonekeza mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura hano mu makartier yegereye igisagara. Bamwe bagenda basega amafaranga abandi India nkuko mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance abitwiganira. Kuva intwaro itanguye kuza iragira umukwabu wo gukura abo bana mw'ibarabara hagati mu gisagara ca Bujumbura, abo bana ntushobora kubabona, baba binyegeje, umwe akazaranyiguruka asaba uhita ico mufasha. Aha twovuga nk'imbere y'iduka Plaza hafi y'ahahora isoko nkuru ya Bujumbura. Abo bana bakibonekeza kandi ku bwinshi mu makartier nko muri komine Mukaza muri quartier Asiatique. Abo bana bazinduka gaturuturu, bamwe badodora ku mpangu z'abantu babaza ko atamfungurwa baraje, abandi bashwara amaduka n'amabarabara bagenda barasaba amafaranga uhita. Ikindi gice abo bana bo mw'ibarabara ubasangamo muri kino gihe ni mu bibanza birimwo amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara. Abo bana bahengera umudugu uhagaze urindiye ku itara ry'icatsi kibisi ryaka kugira ribaho uburenganzira bwo kubandanya, bagaca biruka begera izo modoka basaba amahera bari muri zo bavuga ko bashonje. Abo bana bavuga ko igipolisi kitaborohereza kuko iyo kibafashe kibaka ivyo bafise byose kuri bo na cane cane amafaranga. Ahandi naho bagakubagurwa nabo baba bariko barasaba. Ikindi bavuga ko kibakomeretsa ku mutima nukuntu abanyagisagara babanena bakanababwira n'amajambo mabi ko ari ibirobezo. Muri ivyo bibanza byose icibonekeza nuko abana baba bari hagati y'imyaka 2 na 10 baba baherekejwe n'ababaruta, ari nabo babereka uko bagenda barasega. Abo bana bakavuga ko ubukene bwo mu miryango ariyo mvo ituma badaheba uwo mwuga wo gusabiriza. Kwa 14 Gitugutu mwaka 2011 leta y'u Burundi yarashizeho ingingo ku rwego rw'igihugu zo gukingira no gukinga ibituma abana baja mu mabarabara. Naho muri kino bitigiri bitazwi by'abo bana bari mu mabarabara, bitigiri bitangwa n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda byerekana ko abana baba 4,000 bakuwe mu ibarabara. None leta y'u Burundi hamwe n'amashirahamwe akorera mu gisata c'abana bo barananiwe kwiyo ngorane y'abana bamwe barabara iguma yisubiriza. Ikibazo cabajijwe David Ninganza umuhinga kurikirana ibibazo by'abana mu Burundi. Nta muntu yo kwiyumvira ko abarundi twananiwe, ntitwananiwe namba. Ega tumaze kuvuga ubukene, tumaze kuvuga ibibazo bitandukanye kandi biba biri kw'isi yose, biraza bigashika ku bana, kandi bishitse ku bana ucusanga abana bagiye mu ibarabara. Imbere yuko twinjira mu magume kuva mu 1993 ikibazo c'abana bo mu ibarabara cari kihari. Uravye rero imyaka twamaze mu ntambara ni myinshi cyane, naho nyene urumva ko ntivyosiga ko hari abana babaye impfuvyi, hari abana bagize ibibazo bitandukanye, hari ubukene bwinjiye mu gihugu. Iki cyaje bisongera isibe bituma abana baba mwibarabara abari benshi. None nuzi yuko kera ubwa kera abana benshi baricwa n'ingwara bo mwibarabara, abana benshi bo mwibarabara bicwa n'inzara, abana benshi bo mwibarabara wabasanga ari abantu basinzikaye. Ariko uko bikose igihugu kiragerageza, amashirahamwe aragerageza, ntitwovuga na gatoyi ko twananiwe, turi ku kivi. Mugabo biragorana cyane kuko ni kibazo kidasanzwe, ahubwo abantu bose bakwiye gushira ingufu hamwe, cyane cyane mwebo bamenyesha makuru. Tanga umuhinga hasaba ko komezwa cyane cyane inama y'umuryango kugira abana nako bakure bakingiwe ntibahereze ubuzima bwabo mu mabarabara. Ku ruhande naho gwiwe umunyapolitike Francis Rohero yahiganiwe ikibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 abona ko kugira umuti urama ubonekeho kwisungwa inyifato zituruka ku ntambara
ku butunzi be n'imibano. Tumutega amatwi. Twumve yuko abantu b'abana b'abarundi bavuka mu miryango ikenye, mbega ni gute tubabwira ngo kora ibi canke biriya, ni kuki dushaka kubifata nk'abana bari mu miryango itunze kandi bari mu ngorane zikomeye, bikarabana n'ingene muhiri wabo babayeho n'ibindi byose bijanye. Nibaza rero yuko ari ikintu gifatanganye kinini cane, mbangira nti ni gihereho kiza kuba nk'icamwa cazanywe ni byagiye gukorwa mu butunzi, byagiye gukorwa muri psychology, byagiye gukorwa mu mibereho, mu by'imibano no mu by'indero, maze ejo turonke abana bashobora kugira bati twasubiye gukunda imiryango, ubwoba bwagabanutse mu mitima, ihahamuka ryaheze, turipfuza ishuri, turabona ko n'abariko bariga bagira aho bagera, ejo abantu bose bakumva ko bibafitiye akamaro kuja mu ishuri, ntibibe gusa umengo no gukurikira abandi, byose bigire urufatangane. Mu myaka 2 mu myaka 3 turaheza tukabona abana bava mu ibarabara, nitwibaze ko ari igipolisi kiza kubakubita, kiza kubabwira ngo ntibabuze ibyo baje ngo nibaje kubaha utwo kurya. Oya, ntibikunda, n'ingorane itegerezwa gutorega umuti ihereye ku bintu bikomakomeye biraba igihugu. Muriyumviye ko kugira abana bakugwe mwibarabara hakenewe integuro yitondewe y'imiryango yabo kugira icatumye baja mwibarabara nicongere kuhaba. Nano rero ikiganiro kw'isoko cuno munsi giciye kigarukira abasangira kuri njye nako nakibashikiriza naho mu ndwiza mu kindi kiganiro nkiki. Cyari kiganiro kw'isoko.